Inama ya komine Giheta iri n'iteka ntangere ryo gukeza umwubahwa cane General Major Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, yaraye yizewe n'abarundi isinzi ngo arongore igihugu cacu c'u Burundi muri iki kiringo c'imyaka 7 twimirije. Tubifurije kuroranirwa mw'ayo mabanga mashasha mugiye kurangura, ubwitonzi, ubukerebutsi, tudasize inyuma umutima w'ikigongwe werekanye mu bikorwa vy'iterambere ry'abenegihugu, bize vyame bikuranga imisi yose na hose. Imana ibaje imbere, murakoze. Bigiriwe mu Giheta igenekerezo rya 28 kwezi kwa gatanu mwaka w'2020. Umunyamabanga w'inama ya komine Giheta Alexis Manirakiza.